Reka itekana umunezero nangere nsubire ndabaramutse abandi ndabahimwiriwe tutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanje Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende yabashikiriza byinshi amatwi yanye ategeze yumva na amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru mba natoje mu buryo bwimbitse maze nkegerera mu bisata bitandukanye cyane mu bisagara vya hano yacu mu Burundi mu makomine atandukanye ndetse no mu ntara zitandukanye nkababwiriza ibiriko birahavugwa nkubwiriza ibiriko biravugwa cyane ku rubuga rw'intambara urabize neza ko ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC ubwo ni hariya mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo muri Nord Kivu ndetse na Sadi Kivu nkubwiriza n'ibiriko biravugwa mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda nkakubwiriza ibiriko biravugwa muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo nyene nkakubwiriza kuvugwa muri Uganda Tanzania Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika ndetse nkanakubwiriza n'ibiriko biravugwa mu guvyo makungu ya kure cyane mu guvyo ibiyaga binini Reka mbere ko ndakengurukira wejeje gufyonda sabone wamanutse hasi ukaja mu kumutuku kanzo sabone ugafyonda ko wabona gufyonda sabone ugafyonda ukazogira hirya gato akantu gakomeza usangiza andi bitekerezo ndetse nawe wibuka kugusharinga inkuru zacu kugira ngo zigerere no kwandi bazikeneye aho wamo twumvira uzereye hose ndagukengurukiye cyane reka mbere ko ndasaba naho utareza gufyonda sabone ubweza kwaka ariko karyo ko wamanuka hasi ukaja mu kumutuku kanzo sabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone ugakomeza usangiza n'ibitekerezo nako kandi wibuka gufyona ukazogira hirya gato kugira ngo je wamuraronka inkuru zacu kugiye utubogiwe no gusharinga inkuru zacu kugira ngo nabandi batabasha kuzibona bashe kuzibona mu ngingo nkuru cyane yukuye mu idonido y'amakuru naguteguriye ndakubwiriza yuko hari amakuru atugezeho akakanya avuga ko Neva yoba asohoca igihugu akaba yinjiye muri Nyungwe mu gihugu cy'ibanyi c'u Rwanda akaba avuze ko arahiye akarengwa ko yoba agiye gutera igihugu c'u Rwanda Neva akakanya akaba ashoje intambaro mu Rwanda akaba ashoreye ingabo zikomeye cyane ingabo ziwe kugira ngo batere Rwanda mu mvo zo kugira ngo aburizemwo amatora ari muri iki gihugu Nevaro ari kuvuga ko yoba yinjiriye mu kibira kugira ngo maze yinjire mu gihugu c'u Rwanda maze abashe guhungabanya umutekano w'u Rwanda arebe uburyo yakwica amatore mukuru w'igihugu nyakwa President Paul Kagame w'igihugu nyene c'u Rwanda cyane kuri iyi nkuru ndazi kugaruka mu idonido y'amakuru naguteguriye nanakubwiriza yuko kandi Kirundo Muyinga ubusuma bw'ibitoro mu mamodokari bw'imonogoje mu gihe ubukene bw'ibitoro bwabaye danse kari abantu basigaye bitunganya mu kwiba ibitoro mu mamodokari mu masaha y'ijoro ibyo biravugwa imuyinga na Kirundo uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi mu Kirungo abanyagihugu barihanira abo basuma kuko igipolisi kibafashe baca bari kugwa byinshi cyane kuri ino nkuru nyene ndayigaruka mu idonido y'amakuru naguteguriye nakuburiza uko Cibitoke amasezerano yo gutangaza neza ibinyobwa vya Bralud yumvikanyweho mu nama yakozwe kuri uyu wa mbere kwa 10 Ruheshi mu mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke mu burako bushira uburengero bw'u Burundi kubijanye n'ubukene bw'ibinyobwa vya Bralud abajejwe intwaro abadandaza n'abaserukira Bralud barahahanye ivyibukiro ku muti wotorwa kuva aho mu makomine yose agize iyo ntara hibonekeza abaduza ibiciro vy'ivyo binyobwa mu rugero runini cyane abavyihereza basigura ko ivyo binyobwa bitangwa nabi bagasaba ko hoba impinduka cyane muri ino nkuru ndaza kubigaruka mu idorido nyene y'amakuru naguteguriye no kuburiza ko Rumonge umwana akiri muto yakorewe amabi yapfiriye ku bitaro kukubura uburyo bwo kugura imiti Shanera Uwiteka w'imyaka 15 yapfiriye kuri bimwe mu bitaro byo kumugwa mukuru w'intara ya Rumonge umanuko bushira uburengero bw'u Burundi ntiyaronse imiti ikenewe uwo mwana yapfuye yari yatahutse ava muri Tanzania mu kwezi kwa kane aho yari yakorewe amabi byinshi cyane ni mu idonido y'amakuru naguteguriye nakuguriza ko Makamba umufungwa agira kabiri yapfiriye mu
gasho ko mu kiringo c'amasaha adashika 28. Faustin Nshimiyimana yapfuye mu gitondo c'uwa gatatu yari afungiwe mu gashuka komisare gipolisi ca komine Makamba imakamba ubumanuko bw'u Burundi ntiyajanywe kuvuzwa ku bitaro hakiri kare ntiyashoboye kujanwa mu bitaro ku mwanya kugira ngo avurwe n'umufungwa wa kabiri apfuye muri ubwo buryo nyene imakamba mu masaha adashika 28. Abajejwe igisata c'ubutungane mu ntara ya Makamba ntaco bashikiriza kuri izo ngorane zibiri zabaye byicane kuri nonguru ni mwidorido y'amakuru nyene naguteguriye. Ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se ni mugoroba ariko nacato mudafata iminota yo 10 cyangwa 15 gusa ngo mvire byinshi amatwi yawe atigeze yumva. Idorido y'amakuru ni mu kanya gato cyane kuri mikoro nje uba ariko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi uhaye ikaze. Wewe ukaze mu idorido y'amakuru amwe nanje Bunyoni umugenzi. Mbere ko nkubwireze ko Neva arakiriye ndetse arakiye akarengwa ko agomba gutera igihugu c'u Rwanda ndetse biriko biravugwa yuko yoba afashe umugambi wiwe ukomeye cyane umugambi ngo yaharaniraga kuva kera ndetse yemeza kujya gutera igihugu c'u Rwanda. Rero aka kanya yaba yinjiye mu kibira ndetse bikabe kuba kuyoba ashaka kwinjira muri Nyungwe. Reka mbanze mubire ko Kirundo Muyinga ubusuma bw'ibitoro mu modokari bw'imonogoje mu gihe ubukene bw'ibitoro bwabaye danse hari abantu basigaye bitunganya kukwiba ibitoro mu modokari mu masaha y'ijoro. Ivyo biravugwa imuyinga na Kirundo ubumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Mu Kirundo abanyagihugu barihanira abo basuma kuko polisi kibafashe baca borekugwa. N'amakuru mugezwaho nanje hano kuri Burundi News ya TV. Ubwo busuma bw'igitoro bukugwa mwijoro kubw'abanyagihugu bimuyinga na Kirundo bavuganye na Burundi News ya TV. Abo banyagihugu baraba abafise imidoga baronse ibitoro sinzi ukuntu babimenye binjira mu rupangu bakavudura imodokari yose bagaca bagenda niko basigura bihebuye. Umwe mu bo byashikirije yijyana ko yavunywe n'amatoro k'ibitoro mwijoro. Numvise akamoto ka esase hafi saho 8 z'ubuca sohotse nabonye amama make hari hasi ncanda subira mu busaswa. Mu gitondo niho nabona ko mu modokari yanje atagitoro gisigayemwo bari bagikuyemwo cose. Niko umwe mu bakozi ba leta bo mu Kirundo yidoga. Umwikeko rw'abafise uruhara kubw'abanyagihugu bo muri izo ntara zibiri abo basuma bobo bakorana na bamwe mu gipolisi muri ubwo busuma. Nidutahura ukuntu abasuma bamenya uwaronse ibitoro ariko kwikeka abapolisi bararirira ku masitasiyo ko ari bo boba abaha amakuru abo basuma nibo babona abaronse ibitoro mu gihe bihari niko bibagiriza. Abanyezamu nabo nyene baradomwa ko urutoki. Abanyezamu bamwe baramaze kwirukanwa kuko bagize uruhara mu busuma bw'ibitoro bageragezwa n'igiciro ku isoko rya Magendo aho ibido y'amaritiro 200 agurishwa gushika ku bihumbi 250 y'amarundi kw'impombo akaba ari ibihumbi 80. Niko amasoko yacu nyene imuyinga. Abafise amamodokari bamenyesha ko kugira ngo bakingire bahitamo kurekana amamodokari yabo mu bibanza rusangi bikingiwe nko ku bitaro canke imbere y'inyubakwa z'intara aho baba bizeye umutekano w'amamodokari yabo aho kuyiraririra iwabo.
mu kirungo abasuma bamaze guhagarikwa baciye berekwa niko abanyagihugu bagaragaza umubabaro bigatuma hikekwa ko igipolisi gifisemwo uruhara. Kuva ico gihe twaciye dufata ingingo yo kwihanira dufashe umusuma mw'ijoro turamuhana bikwiye, vyemezwa n'abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara. Amasoko atashimye ko amenyekana avuga ivyo bihano bashika ko no kubica ikiziga gica gihambwa ubwo nyene, niko bemeza. Amasoko mu gipolisi avuga ko abo basuma barekurwa kuko ata muntu n'umwe abazanira ivyo gufungura, ariko ayo masoko akavuga ko atangazwa nuko ubusuma bafungwa umwanya urume rumara. Nubwo biri uko, inyamiramabi mu gipolisi baraterwa igitsure na bamwe mu bajejwe intwaro ngo bihoze amadosiye amwe n'amwe, niko ayo masoko nyene, ariko badatomoye nimba dosiye z'ubusuma bw'ibitoro zoba zirimwo. Nguko rero nyene biriko birabera iwacu i Burundi ni akarorero gusa nakubiriza ko Cibitoke amasezerano yo gutanga neza ibinyobwa vya Braludi yumvikanyweho mu nama yakozwe kuwa mbere kuwa 10 Ruheshi ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kubijanye n'ubukene bw'ibinyobwa vya Braludi. Abajejwe intwaro, abadandaza n'abaserukira Barundi barahamanaga ivyumviro ku muti witorwa kuva aho mu makomine yose agize iyo ntara hibonekeza abaduzi ibiciro vy'ivyo binyobwa ku rugero runini cane. Abavyihereza basigura ko ivyo binyobwa bitangwa nabi, bagasaba ko hoba impinduka. Ingingo zarafashwe muri iyo nama ku neza ku banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke. Bene ubunywero bariyamiriza ikimenyane cibonekeza mw'itangwa ry'ibinyobwa vya Braludi, ari nayo mvo nyamukuru ku bwabo ituma ivyo binyobwa biguma bibura ku makomine yose agize intara ya Cibitoke ubwo ari 6. Abaserukira iryo shirahamwe muri iyo nama, abajejwe intwaro, abapolisi n'abafise ubunywero bumvikanye ingingo zimwe mu ntumbero yo guhana abanyegeza ivyo binyobwa. Umurwi urimwo wose ugiye gushirwaho mu maguru masha mu ntumbero yo kwigira bamwe ingorane zijanye cane n'inyegezwa ry'ivyo binyobwa ku badandaza baduza ibiciro atawe bagishije inama. Ntituzoreka guhana bishimishije abo baduza ivyo biciro nko mu kugaburira mu kiringo kiva ku mezi 3 gushika ku mwaka. Amwe niko amwe mu bajejwe intwaro yatangaje, asaba Braludi gutanga ibinyobwa neza ku bafise ubunywero kuko bose baharanira amakori n'amatagisi ku rugero rungana. Abadandaza bo bamenyesha ko ubu bakora bahomba kuko bakoze amazu ariko bataronka ivyo binyobwa. Basaba ko hubahirizwa ivyumvikanywe ko muri iyo nama, bakanasaba leta kurondera amafaranga y'agaciro kugira ngo hagume ibikoresho nkenerwa vyo hungiro rudende ry'u Burundi rikoresha, gutyo ibinyobwa bironke. Ntabwo ari ivyo gusa ariko nyene nanone ndanakubwiriza yuko Rumonge umwana akiri muto yakorewe amabi yafiriye mu bitaro kubura uburyo bwo kugura imiti. Shanela Uwiteka w'imyaka 15 yapfiriye kuri bimwe mu bitaro vyo mu mugwa mukuru w'intara ya Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Ntiyarose imiti ikenewe. Uwo mwana yapfuye yari yatahutse ava muri Tanzania mu kwezi kwa 4 aho yari yakorewe amabi. Shanela Uwiteka yari akeneye guterwa igihimba c'umubiri kubw'amasoko yacu. Yari mu bitaro vyo ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u
bw'u Burundi keretse ko atashoboye kuronka imfashanyo y'uburyo kugira ngo arungikwe ku bitaro vyagenewe umuryango wiwe ntiwashoboye kwegeranya imiliyoni zitatu z'amarundi uheraniye ibitaro. Uwo muyabaga yari yatowe ari intere mu karere avukamwo ka Kwigena ku ntara ya Rumonge hari mu kwezi kwa kane guheze. Yari amaze amezi arenga 3 muri Tanzania aho yakorewe amabi atangira izina kubw'amasoko yacu kubw'abarongoye amashirahamwe yigenga bavugana akababaro bati twarabatabaje cyane kugira ngo uwo muyabaga arokorewe igufa ariko biba ivyo busa. Ibitaro vyakiriye umuryango wo gutora ikiziga ca Shanera wateka agasaba ko habanza kuri amafaranga yavuwe kwangana n'imiliyoni zitatu z'amarundi. Igipolisi kivuga ko cafashe mu minwe ico kibazo c'urudandazwa rw'abana babigeme. Eka mbabwirize n'ingurwa ku Makamba umufungwa agira kabiri yapfiriye mu gasho mu kiringo c'amasaha adashika 28. Faustin Nshimiyimana yapfuye mu gitondo c'uwa gatatu yari afungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca komine Makamba imakamba umanuko bw'u Burundi. Ntiyanyujanywe kuvuzwa ku bitaro hakiri kare, ntiyashoboye kujanwa ku bitaro ku mwanya kugira ngo avurwe. Ni umufungwa wa kabiri apfuye muri ubwo bunywero nyene imakamba mu masaha adashika 28. Abacika igisata c'ubutungane mu ntara ya Makamba ntaco barashikirizwa kuzo ngorane zibiri zabaye. Uwo mufungwa yapfuye mu gitondo c'uwa gatatu yari agwaye asima kubw'amasoko mu gipolisi hafi isaha 9 z'ubuca. Yarafashwe vyihuta kubw'abafungwa abandi bagirize gipolisi ko kitanyarutse gutabara. Faustin Nshimiyimana yari yarahagaritswe n'igipolisi kuw'Imana uheze imakamba. Amatati y'amatongo niyo yatumye ahagarikwa kubw'amasoko ya Burundi News ya TV. N'umufungwa wa kabiri apfuye muri ubwo buryo imakamba mu masaha adashika 28 kuri uyu wa kabiri. Uwundi mugabo yarapfiriye mu gasho ka parake y'intara ya Makamba. Abajejwe ubutungane muri iyo ntara ya Makamba ntibaragira ico bashikirije kuri izo mpfu zibiri mu mpera z'umwaka uheze. Abarongoye amashirahamwe yigenga bari biyamirije uburyo bwo gufungwa butabereye mu gasho ka parike y'iyo ntara yo mu bumanuko bw'u Burundi imbere yuko indongozi zitorera umuti ico kibazo. Nshuti banywanyi bacu mwariko muratwumviriza, reka mbasubikiye ahangaha gusa mwese mutse ko amakuru yacu arakagaruka. Ndabakunda cane, ciao ciao.